abavyeyi banyise Iriwacu Arnaud Franco, ariko jewe kubw'umuziki naciye nshima kwitwa umwami w'ipoli ritaba mw'ikori ritaba mw'ihorihori, aho nagaca kadatoteza agahori. Imyiteguro no kuvuga twararose umwanya wo kwandika, baraduhaye umwanya wo kwandika, twarashoboye kwandika, je nk'ubu bijanye no kwandika narahejeje, no kuvuga ubu hagezwe aho dushobora gushira ivyo twanditse ku ma instruments musicaux, turi kumwe n'aba musiciens ngaha muri Kuza Music, aho turiko turaprepara kugira dushobore kubishira ku murongo. Ni nkaje nibaza yuko ari nk'ibintu vya nyuma kubera tuzosubira tugaruka gusa ku munsi wagu. Biraduha experience kubera biragufasha kumenya ukuntu winjira mu manote, kubera hari abantu benshi usanga bikugora kwinjira mu muziki akavuza umuziki ari live music ukabura aho uhera naho utangurira kandi ku mabiti wahora ubishobora, ariko je mbona yuko bidufasha kumenya kugira live music, ukamenyerana n'ama instruments musicaux yose, ukamenya ati yigenda uku ninjizwa n'ingoma canke hatangura ikiniki. Jewe mbona yuko ari ukutwereka iyindi ngazi, ni nko kutuduza ku yindi ngazi. Ubwa mbere twari twakubise akapera muri bariko bara preselectiona, hanyuma baratuzana ku mabiti, turarindira ku mabiti bakumva yuko bishoboye. Naho baratuzanye rero muri live music kugira bashobore kudutesta, kandi natwebwe twongere tuduze na experience yacu. Rero je mbona yuko ari byiza kubona barashoboye kwiyumvira ico ciyumviro, kubera nindi entraînement kandi iduduza ku rundi rwego, kubera umuziki ubugeze muri live music urabizi. Hari umuntu yava yiyumvira peut-être ngo dufise ubwoba, nka jewe ku ruhande rw'iwanje nta bwoba mfise, kubera ibintu talamfise je yuwanje, ikintu nifuza nuko yomenywa n'abantu benshi bashoboka. Rero kuba hazoba hariho abantu bazoba baje kubiraba, mbona yuko ari avantage kuri jewe, kandi nibaza yuko ari no avantage kuri barya abandi bose turi kumwe, kubera tuzobonana n'abandi bantu benshi batubone performance yacu bari kumwe nacu hafi na hafi, babone ukuntu twabikoze, hanyuma nyimba ari wakugomwe ashobore kuvuga ati urya mutipe namufashe ikiyoshika ngaha na hariya. Ni vyiza rero yuko tuzoperforminga, ntabwo bamfise jewe ku ruhande rw'iwanje, mbona ahubwo yuko ari opportunité ntashobora kuhata. Kuba abantu bari muri jury, aba grand frère bacu n'aba grande sœur bacu mu muziki bazoshobora guperforminga imbere yuko twe dutangura, mbona yuko ari ikintu ciza sana, kubera urumva bazoba batwugururiye imiryango, bajya bafise n'abantu benshi babakurikirana. Kuba bazoba bariko baraperforminga bisigura yuko hariho n'abantu benshi babo bazoba baje kuraba ivyo bintu. Nanje shobora kuganya benshi muri bajya bafana biwe, nkabaganya bivanye n'ukuntu nakoze neza. Rero jewe mbona yuko ari vyiza sana, ni kudutera n'iteka wanashaka mbere, kubera twebwe turi nk'abaririmbyi s'abantu benshi batuzi, usanga uzwi n'ababandi nyene bakeyi biwawe, n'ababandi mwagendanye, n'ababandi bakumvise canke bakubona nko kuri page yawe, mugabo ugasanga s'abantu benshi bamaze kukumenya. Ariko iyo hamaze kuza igihangange nka Big Fizzo, nka Andy Mwag, nka Estanish, nka Lina Blanche, bakaja kuri stage nawe uza gucako, ni iteka kuri jewe, kubera kenshi na kenshi naho woba ufise ingabirano si vyiza yuko ubishira hejuru. Je rero mbona yuko bariko baraduha akarorero keza, kandi ndabishima sana vyimva mutima. Bana jewe kwanza ico nagira mbanze ndabasabe abafanzi banje bariko baranyumviriza, nuko abantu bazobishobora kandi bumva bamfise ku mutima bozoza. Nk'abafanzi banje je basanzwe babizi, barazi umuziki wanje, barabizi yuko ntoshobora kubata hasi. Rero ndabasaba ahubwo bazoshike kunshigikira, babone ukuntu nabikoze, nyimba ari ahantu bazoba babonye ati wewe wakubise movepa, bazombwira ati mugenzi harya wari gukosora, wari kugira uku nuku nuku. Mugabe ico ndabemereye coco nka kurya nama ntabata hasi, niko ngiye kubikora. Nzobagirira ibintu vy'amavuta noneho, hamwe bavuga ati umwami w'ipora arahaturiye.
jewe akajambo noshikiriza isanamu ni respect sana, je ndabemera sana kubera baragize ide nziza itashoboye kwiyumvirwa n'abantu benshi. Ngaha mu Burundi hari amatala menshi anyegejwe, je mbere hari giye murashigana ahantu niyumvira yuko abasani bari hejuru bajya bazwi, kenshi na kenshi uzosanga atari bo bashoboye sana. Hari abandi bantu bari mu gifuri batariko baraboneka neza kubera peut-être intambamyi z'uburyo zibabanira muri ibi canke biriya, mugabo barose umuntu yobafasha boca bashika kuri. Iri higanwa rero gico mbona isanamu Media yakoze, mbona yuko yadufashije kugira visibility. Ico ni ikintu gikuru sana kuri jewe, kubera nta muntu azoza kugufasha atakuzi, nta muntu azoza kukuyumvira atakubonye. Rero kubona bariyumviriye kugira igikorwa nk'iki kugira bashobore kurondera impano zinyegejwe canke zadindiye mu gifuri, jewe ndabibashimira sana. Iyo initiative bazokwame bayigira kandi ntibazoyihebe, nejo canke hirya yejo babishoboye barondere n'irindi higanwa ukuntu barigira kugira impano zishobore kuja hagaragara kandi zishobore gushikikirwa.